nzobiha agaciro kubera nzoba namaze kunga umwe n'uwo mugore wanje kandi kubera nzoba nzi yuko Saint Valentin ni abantu bari marié ni rya rukundo bashira hamwe then mukarucelebra un jour hama copinage ni muwa murakundana muwa muri ko murageragezanya fiançailles muwa muri ko murageragezanya hariyo ama couple batagira mariage mariage ari mu ndwiza ariko ukazona mariage irasivye la fille yigiriye naje kuri mariage canke nana bimubwira ugasanga umukobwa naje mu misa canke umuhungu yigiriye bisigura rero sasa ijya ça c'est l'occasion yo gufeta iyo union y'abantu babwiye hamwe bunzu bumwe bakabumwe niyo le 14 février n'umunsi wabajya abantu ni abari muri fiançailles n'abari muri copinage amusez-vous bien hamwe ari wewe woheza hanya shakugenda ubize ndababwire sivyo c'est pour les amoureux reka nanje mwishuka ushobora gushika niwe mugikundana n'uwo mwubakanye ariko bubakana n'uwo mwakundanye bon ibyo ndabitaho rero ubakano donc ugo rukundo mbega kugira umuntu yemere kubakana nawe ibintu by'amakado kugira ndaguproving how much I love you no it's not a proof, it's not proving. Oh yeah, c'est pas ça. Sukunyega siwanca nemera kunkunda. None kuba ko twavuze ubwa mbere yuko ama beliefs aratandukanye. Urashaka kuvuga uti non vraiment je peux pas attendre le 14 février kuganda guhe cadeau. Non plus le 14 février, juste ndayifata ko ari ibintu vyahatari. Umunsi abantu bashizeho. Mugagenda gukunda tous les jours. Lundi ndaguha cadeau, dimanche asubire, mardi jeudi imisi yose mugabo kubera hariho umunsi wahariwe ivyo bintu sivyo nubeshe le 14 oya si hari umunsi bashizeho bashe ntaco bidutwara ni bisanzwe nuko nundi munsi twari kudosohoka mugabo reka ntaco basi uwo munsi tu célébrer nkuko abandi bose aho célébrer ni bisanzwe. Hi guys, mumeze neza murakomeye nizera ko muguwe neza muherereye mu banyu no mu byanyu. Ikibanza ni source d'une ntiduhindurangira murayibona bwa bwiza bwaho, piscine, hotel nziza cyane, amachambre, ivyo gufungura, restaurant, bafixe amamanza, hariho jardin, hariho salle de réception, canke ama conférence atandukanye. You are welcome. So, uyu munsi rengira murabibona. I'm not alone. Kandi siniganiza na jenyene. Murabona ingene batanguye gutwenga. Guys, twicaye ku gitanda cyo muri source d'une murabibona abasha. Igitanda ciza cyane. Muraza amahera bagifatako. Aha twatanze $150. $150. Gira gusa ngo tuze kugira ibintu biri swag na swag sivyo? Bavuga ngo ni one ne. So uyu munsi rero topic nayindireka nera adufashe kugira ngo tuvuge topic y'uyu munsi na cyane ko mubona ko twakoranye turi babiri turi kumwe je na nera umuriro uraka and then twahize n'umutipe atesa mu gisagara murayibona namwe ibote mbyaje avuga bote ko ngo navyo nzi murayibona n'umutipe asobanutse afite ama dread umutipe ameze neza cyane niyo tugiye kuganira nera mfasha nagumye ndindiriye ko wihenda ukamvugira ibintu. Alors hello guys, mumeze neza, turi muri mood ya Saint Valentin. Bon just kwera nyene nta kundi kuntu nyene umuntu abigira gusa nyene twiyaranjije ngaha harabamwe akantu kaka rouge noir quelque part bako nivyo bintu bakunda kugira. Bon si rouge nyene mugabo basi iregere rouge ni rouge bordeaux oui noir ni yashatse kugira rouge so kugira ni c'est bon kunyene. Okay, so turi muri mood ya Saint Valentin donc murumva ivyo tuza kuganira ni ibintu vy'urukundo ni ibintu nyene de l'amour. Alors reka ndamusubize mwanya de l'amour. Amour rengo n'urukundo hajya mu Congereza hajya ni gute? Love. Wabwize mu Gishinwa? Oya mu Gishinwa je nacho. Bavuga ngo nchonsha. So guys ni soso y'iradiyo ngira murabibona
micro hariya hirya ni Ornella ashobora kumuvuga wewe ni Nella hagati naho ni Chanel ashobora kudufasha kuko ari rya mbere ashitse kuri Import TV akabaramutsa akivuga n'akazina kiwe kugira ngo ibintu bigende biryoha. Merci kubona mwanumiye kandi je nitwa Chanel. Pierre Chanel. Pierre Chanel, oui. Pierre Chanel. Je suis ravi kubona mwanya wo kubana namwe. Tukakuri tukayana $150 gatwicare. $150 murarenze vraiment. Ndibaza tuzokibasubiza ejo. Yego, ni gushika ejo 10h. Ndakibatiza muri babiri na Nera. Ni bon. Urashobora kuja hajya hari muri salon. Nza kwandi ko ndakora n'ibintu biko bigenda neza. Ni Saint Valentin. Saint Valentin byose biremeye. Bavuga gute? No kwezi kwa Saint Valentin. Mva urukundo ibintu bya Saint Valentin n'ukwezi ko hari urukundo sijya lo 14 nyene basha n'ukwezi kose please no ufite amashugwe ya muhe naho bu munsi naho bajyari bereka share no 14 mukora ikindi 14 guys nimba hari umusoro hari umuntu afite aga crush sha wewe mbaye ndisabira urafite nimba umuntu afite aga crush akamfiti ndasavye abantu baza kumwumva bikorere biremewe kuri jewe vraiment ndikundira amashugwe guys tarana banda cyane cyane arabizi basha na chocolat sneakers wowe utari umukobwa vraiment ndakunda chocolat n'ama gift yandi ndakora sinkunda n'ibintu bizimvye cyane ibintu bisanzwe nk'ama fleur ama chocolat mugora ashaka gushamo nka iPhone nta kibazo 13 canke yariyo yose nivyo nagamba je naje oya 13 reka no je n'ubwo nta kibazo kandi bangoranye cyane mugabo umuntu ashaka ko no kwikenewe ashaka ko nako bikenewe cyangwa ashamo contact nubwo kaza kwa so ni gift za Saint Valentin oya vraiment kandi naje nshaka kubikora hari umuntu ushaka kuba somviza ndakubwira reka kugorana urabona ko atavyoroshe nyene daba ni crush yawe siko ni crush yawe wamuca umuremereza ibintu erega bana mahera 1 million c'est quoi aza kuba ari crush 1 million c'est quoi 1 million c'est quoi hari abantu imodoka c'est 1 million chéri ndakubwiye genre c'est quoi kuvuga ngo amahera hari abantu imiliyoni 10 miliyoni 20 kuri bo c'est zéro c'est rien donc tu t'adresses à eux kuri abo bantu ushaka kuba bafite aga crush bafise amahera hama ufise babandi basanzwe ne nawe uyu musanga umu crush wawe ari umuntu abaye Jean ukuri kose ibine yambombo ya Ivory yambombo ya Ivory yo urabibona na numera haze cyane uda profit yaho nyene ata les émissions ndi hambo na kintu cyacu cyose mvugisha umuntu wari we wese numva nimba ufitiye akantu waho mbona mu ma émission guys urabona mba nafashe ubuserieux uyu munsi ndi kunda twenga ushaka kuvuga ati sosoreka uyu munsi yavuze aga fleur nukuri je ribe rimwe ndaribona so tudatebeje rero reka tuye kwicisha abantu inyota reka tuvuge mbega Saint Valentin igiki hari abantu batagitahura guys twamwe tuvuga ngo ni ibintu ngo by'urukundo ngo ni ibiki hari abantu batagitahura Ornella iyo umuntu avuze Saint Valentin wumva iki nukuri je kuva mvuka bavuze Saint Valentin numva l'amour on célèbre l'amour guys urukundo ibisigaye ko byatanguye niyo byatanguriye vraiment ça ne m'intéresse pas beaucoup mugabo jewe numvise Saint Valentin numva urukundo gusa je vraiment nukuri ntabeshe rimwe gusa naho nyene sinibuka numwe ko ariho niho byigeze kunshikira donc Saint Valentin igera ndi mu rukundo kandi donc ko twari kumwe arama agashu to gift sibyo muga ntibirasubira basha nukuri hari kera sindanavyo n'ivyamaye navyo nibuka mugabo je vraiment ndabikumbuye urabikumbuye nkabameje kukwishyura bamwumve abantu baba niyo muntu by the way uwo muntu yigeze kugukorera umunsi ico gihe ashobora kubisubira mu ngazi aho kati ntacu rwanga avuga mu kirundi je sivyo ndiko ndavuga mbiriza jewe bon aho urukundo rwaciye ubu harumuriro ndibaza oya sumuriro mugabo kahise ni kahise kari inyuma bashapara kuza murasubira mu bintu byahe gusa umuntu arashobora uwari we wese wanashaka
uwari wese ashaka kuma gusa reka je ndababwira ivyo nkunda nkabijyanye yavuze mugaje simvuga iPhone ayo mahera ya iPhone yashiriremwo nzokwimenya ubona induru kurabwira rero uwo muntu en fait je navuze kujya kwera umuntu ashaka kuguha gift kenshi abavuga ni gift nyene hari umuntu kandi abi amahera ashaka kuyakenera mugabo yashatse kuguha ikado ishaka ibigura amahera angana gute akayikugurira kandi kubera vuke abantu benshi ntibakubaza yashaka kuguha gift ntakubaza normalement yaba bakubaza akakubwira ati soso nshaka kuguha gift ubona no guhiga ngati uretse ikintu kimwe iyi minsi ndafise projet canke ni amahira urumva ayo mahira kayama ariko rero ubu ni ibintu byarabaye ndanze bene wacu nabasaza bacu bashaka guha kado bashaka baguha ikintu nyene oya je shaka amahera mviriza soso jewe ngomba amahera kujya ariko n'amahera arakigwa n'amahera arakigwa hari abantu iyo bahaye kado ubu kado zisigaye zigurishwa ndashaka kuyigurisha no munsi demain wamaze kurondana n'umukiriya wamaze gushira kuri statut wamaze gushika wamaze gushira kuri statut umukiriya ukene iPhone 13 andondere inbox oya je sukomeze vraiment je sukomeze gift ukwiza kose ndashatse kuvuga hari abantu bashaka kuvuga ati soso vraiment naga telefone afise reka turayo tumuhindurira abo sinabankiye hari abandi bashaka kuvuga ati soso gwa ruzuba rw'ibujumbura sinabankiye n'abandi bavuga ati soso arakene nka 1 million kugira yikorera tugambi twiwe abo bose bahawika nk'imiliyoni nka 10 yo na 20 izari zose naho yo baraba ariko nanje ndatanga guys nukuri gutanga bizana umugisha I know ni wampa ubuzi kuzobubikije so Chanel c'est Valentin gisigura iki iwawe bon nukuri nabeshe vraiment n'ibintu narabamo n'umusi numwe ni murire c'est bon ni sawa c'est vrai narabaye mu couple ariko le 14 zarasha hejuru cyo gasanga ni bya bindi donc ni muri abandi babandi bagira gute urumva ndavye imisi mikuru urumva nubwo gute hari abantu bameze uko ibintu bya Saint Valentin ntubagore mugabo urumva acarita nkubwa turabizi uko nta kanoti dufise urabizi uko ubuzima bumeze uko bon nivyo utabishije ugaje usanga rero ariko aragenda abikwega oya kubera ari date ibizwi urabitegura oya vraiment none ngira uvuge yuko Chanel uvuze ko atanayimwe biragushikira ya je mfise umubabaro w'ingene ngenda kubaza ngira uvuge ko uri inzungana uko none ingene ungana ata mukobwa murakundana le 14 février ikagera muri kumwe bon je sinzi ngira no mukobwa ari yaranje le 14 février ikagera twa broke reka dabateri inkuru hari agastat nabonye Jean umuntu yari kabaza umenga hari kuri Twitter avuga ngo mwabakobwa ngo ndabibarize ngo mbega ngo niyihe kado ngo ngiki ngo uwo mushaka ko umuntu abakorera ngo mukaryoherwa ngo kuri ngo Saint Valentin bazi nyace yishura ngo nukumureka ngo kagenda gagasohokana ngo n'ufise amahera menshi genre ukaba ufise umukopine ushaka kuryoherwa muhurusha asohokane n'ufise amahera menshi uzi ko atabi bon ukurusha ibyumba gutwara no ifuko mubandanya kayamini oya je suko naho rangira je gusa nuko nategwa n'umubabaro w'ingene canke warabi breaking akirike oya natubwira ukuntu byagenze no jewe sinzi yuko no bafise amasouvenir yavyo yasishaka kubesha na gatoya kandi baza n'abamwe dukoneka oya mureke yivugira n'ubundi ndibaza yuko si je me souviens bien kuva kera bon bwabo relation amoureuse bwa kera nyene ukiri abana hadingira ndibuka umengo naragira akantu k'akageste ariko je me rappelle pas sino babwira nagira iki canke iki oya ariko namaze gukura nkabo ntiyumvira kwanza importance ya Saint Valentin n'umubabaro w'ingene Valentin yapfuye. Il a été égorgé, il a été décapité. On fait toujours le 14 février. Non, c'était pas par amour.
c'était pas par amour. Yarabizize kwa ko yari kagiye. En fait, c'était pas par amour. le vieux uyo muntu ikintu camwishe nuko papa yari yabujije muri ico gihe ko bahezagira ama mariage. Ouais. Et lui abandanya guhezagira ama mariage mu gihe cabujijwe. Iyo ni historique mu isanzwe ya Valentin. Papa abimenye niko bivugwa baze kuja kuri Google basome amaze kubimenya ko yagumye ahezagira aba marié abantu bagira ama mariage bacaba baramuheraheza uwo munsi baca bitirira c'est Valentin sibyo ariko pana jour des amoureux urumva si urumva naho byaje babikwegera kuko yazize abakundana. Bon kandi hari igituma yabigize uko parce que hari hegereje guerre yari guerre nyabaki kubera hari watwara abaromani muri ico gihe yari akeneye plus des hommes kuri champ de bataille. Papa bimenyereye sasa niyo yaciye aja mu bihano et pourtant yagiye mu bihano bitari bikenewe. La fin yiwe ni babaje gose ariko on célèbre toujours le jour du Saint-Valentin kandi c'est kuko yabaye intwari apana imisanzwe apana imisanzwe ariko urumva kuri côté zose amakoze abiri arafise raison. Le fait yuko bari bakeneye abahungu baja kuri champ de bataille na le fait yuko hari bagumye muhira bari bashaka yuko urumva ikibazo ni ko bashaka abaje donc abahungu bakiri bato n'abari bakigira ama mariage bakiri bato bose bari bashaka ko bagenda mu nabajya bataragira nimubareke abakundana nimubatandukanye nimubireke ivyo bintu urumva bikora yinyegeje kuko byari bibujijwe. Iyo story sindayizi neza mu ko nayivuze ko gato ariko byari bibujijwe iconzi aguma bikora yinyegeje mu nyuma rero biza kumenyekana ko yagumye abikora acafatwa kijya gihano. Ya ndumva rero sasa je ico nico visako cyane kuri Saint Valentin sinon mes souvenirs z'ubunkunzi nkuko babivuze haracari ivyizigiro. Il y a encore de l'espoir. Bon, il y a encore de l'espoir. J'espère yuko uzoza après uzogerageza basushikane le 14 février y'umwaka uza kuja en relation. Donc nivyashika mukamuronka même avant uzogerageza mushikere le 14 umvize ingene bimeze. Bon, et les gars, je fais pas tout yukugira le 14 d'ailleurs. Nashaka kukubaza au moins urabikroya urizera uwo munsi bahimbaza ko ari ivyo kuko era abantu bavuga ati babarira sha ivyo bintu ni ibintu abantu bizaniye ngaho munakundana akakujuga akumva akakujuga kabisa ivyo bintu n'umugona ego hari abantu hingesosa urabona hari haba abantu kenshi bikunda kugira abahungu nibo bama bazana ivyo ngo wapi ngo je vraiment ngurazi ko ibintu ngo vya Saint Valentin ngo je ntavyemera ngabasha gusigurira n'impamvu kugira iki kugira asimbe guys. Oh yeah. Mugire ma economy. Sade musore kise ariko uzorabe la plupart Saint Valentin ino muri Afrika ho turabi bon sinzi ngene bigenda umengo numuhunga ari oblige guhereza. Oh yeah chane wapi non écoute-moi iyo umukobwa ataronse iyo umuhungu ataronse ubwo bubasha bwo kuguhereza cadeau par exemple. Est-ce que ça te tracasse biragushavuza wewe canke wewe urafata uwo mwanya wo kugenda ukarondera agakado gatagaza ukamubwira chérie toi ça pas été possible pour toi ariko reka je ndaguhereze inozeri nudushoboye reka ndakuvida reka ndabikubwira. Les garçons vive nyiko muyumve kabiriza ndakubwira umviriza onda Beningene yacatanga gutwengaira kuri kamera. Par contre abakobwa kuri Saint Valentin ivyo maze kubona abantu maze kubona abakobwa barashuha imiriro. Bon ni kwera ko reka ndakubwira igituma ni kwa ko kenshi bon turavye mu Burundi niki kenshi usanga abahungu ari bafite amahera siko usanga umukobwa kenshi akundana n'umuhungu afite amahera kumurusha reka tuvuge niyo yadi hari ugasanga jewe nshaka umutipa ndusha amahera siko niyo bishitse kenshi ba préfère ugakunda n'umutipa kurusha amahera rero ucumenga donc mu mutwe bari genre niwe aza gukora niwe aza kwasura urubanza fête niki niwe aza kwasura vyose mugabo wavyeme apana kwitwaza ngo je sindavyemera mu gihe
wemera donc umaze kumubwira ngo ntuvyemera nawe aca abikoramwo nyene nguva akavuga ati okay nabikunda umusheri wanje nabikunda so ivyo bintu tuvyihoze nzoja ku kazi hama ndinde akazi gahere ntahe muhira bihere njyame no kubona ntituzobonana mugabo iyo umubwiye uti je ndavyemera mugabo simeze bien simbona vraiment ukuntu bizogenda siko umukobwa vraiment aragerageza iyo mukundana by'ukuri aragerageza vraiment agategura akantu nambara aga t-shirt nambari akagusoka akavuga tugende hariya kwa Gerard tunwe agafana na kimwe n'akabrochette kuko numusuzwi basha uhimbazwa shakane si ibintu bibaye ngo cyo wapi ngo vraiment ngo navyo wambwiye ndakubwire nanje jewe ibintu yakora avuga Chanel umva c'est faux et archi faux. Wow. Kuko Okay. kamvugira abakobwa ntuzi ngene abakobwa twe dushuha especially iyo dukunda umuntu oya mushuha kubera muya tuvuga c'est Valentin mushuha kubera muyatanze un beau cadeau non pas ça kuri umukopa wawe kugira dushimishe umuntu dukunda kuko twebwe iyo ukunze by'ukuri erega muramumotiva ngenda kubwire ibyo bindi ni ibyiwe erega genre nabwo gute twese dushaka ku makingana happy each other turi babiri dushaka ko jewe ndyoherwa nawe iyo ni version y'abakobwa 2022 urumva ubatangwe gutangwa ese ndiko nashaka umutugenderako 50-50 muri ko muraza abakobwa c'est bien so iyo ukunda vya vrai umuntu ushaka kumubona yishimye ushaka kumubona aryohewe kwera ikintu runaka wakoze bigaca biza guhurirana na kwa kuntu twebwe dushitsane turi emotional so dufise ama emotion ari hamwe no dushaka ibintu biri mu munyu bisa neza biryoshe kumugira ama surprises akaryoherwa ukaba washize nk'ibi fleur nimbara ahantu aba ukagenda ugasanga umwana avuga ishamba ishamuka yarondeye n'ama video aravye kuva Jean YouTube guys ngo meni mukunda ça c'est toi meni mukunda kugira gusa acinjira bwe wow yumve iyo creativité d'abord y'umuntu afise yumve la valeur yumve ubwo uburemere bw'umuntu afise imbere yiwe so iyo dukunda twebwe guys no kuburuwocirago ce soir umaze kubikora rimwe juste une fois avugisha ukuri soso ukuri hariho just nsaba experience bon hashaka umuyibona yoshaka kumvugira non ko wagize gute tubwenge nagize ukuntu nyine mbana muhayike wamuhekera gute Jean tubwire nyene ukuntu wabigize nk'akaruru nk'ibyo nakunda kubwira maybe sinabigize muri ubwo buryo ariko nako nshaka kuvuga abakobwa muri rusange ko abakobwa muri rusange ari nka Saint Valentin canke birthday y'umutipe wiwe n'akarorero ubu niko twaba tuvuga Saint Valentin ariko turiyaranja ugakora uko ushoboye aske ubona yishimye aske ubona aryohewe jewe rero especially jewe kubera wanze mu ndeke ama emotion ndagusatse nje naba kuvyumvira ama emotion araje n'amarira ndabona uravyibutse ndibutse ukuntu nyene nkunda birateye ubwoba guys umuntu no kunda yote baba bantu bari kurakura babaza ari nka 50 uburyo ukunda no munsi nuko nkunda sinkunda benshi carimwe no oya so je rero ndi nakoshigiye kuri ya partie canke cagihande c'abantu iyo ukunda umuntu abuyo kandi ukumva ko wamuvaloriza ukumva ko wamukunda vy'ukuri je rero ndi muri abo bantu kandi iyo ndamukunda sinita ngo kuko ashobora gukunda umuntu nsumvye amahera rega right n'akarorero nshobora gukunda n'umuntu ansumvye amahera gusa hariho bimwe mu maprincipe abakobwa twiha ugasanga ukunda nk'umutipa gusumvya mu bwenge basi ushobora kubwira ikintu akakubwira ati no il faut qu'on kwera umuhungu yo musumvye ubumenga nyene harimo akantu kuntu so jewe ngerageza ku making my partner gutuma aryoherwa mu buryo ubwo ari bwo bwose byumvikane ko na Saint Valentin ndayivaloriza kandi jewe amashance maze kugira ahantu maze guhura nabo nta gikashi cyarimo Valentin barayiha agaciro okay rero urumva yuko
byari win-win Wari Twese win twa- win. Neza Tu as cyane. celebre. None ndakubaza, Waramuha nawe akaguha. waramuha akaguha. yeah it was nice namwe nimuvuge rero washatse kugira oya si byo bintu byo kuvuga ngo urumva ngo ni genre ngo ni makabi reciproque je ndabikora de ma part nawe kubera azi n'agaciro k'umuntu afise n'agaciro k'uwo munsi akabikora de sa part Okay. ugasanga rero vyagenze muri ubwo buryo une question pour vous deux mwese nk'abakobwa uratuzi Reka dufatire. uno munsi muragira ibibazo bro dufate nk'ubu mukundana n'umuhungu du 1er janvier gushika fin janvier début umva Février. toute une année yose mwibereho muri Valentine Day umva imisi yose Marie Valentin. Umva Imisi yose ihorera isa. mu bisanzwe umbarije ikibazo rero twari jewe mbega ndiko ndagira kino kiganiro Oya Ya. mureke gira twe turaganira. Kubera- Nabazi ikibazo kubera ciwe. kubera ibi bintu yarafise ibintu byinshi abivuga ko nk'umuhungu ashaka bizi wacu rega Oya ntacyo. kubera Na niveau. mwebwe ni mwebwe mu valoriza cyane Saint Valentin je suis sûr mu kuyisi au monde entier na 70% y'abahungu bavaloriza Saint Valentin atari couple zamaze gushika indani Na nizashize indani hari hari abatavyemera. abatavyereka ya Umva yanga kubwira Muga- swat hari muga jewe bon sindiko ndabajuja yuko ari ukwepa hari abantu batavyumva batabitahura avuga ati no je ndagukunda le 14 sishobora kurindira le 14 kugira ndaguhe Voilà. kado sishobora kurindira umwaka wose je ndindira Yeah. umunsi umwe wera ndaguha amashurwe no ndayaguha umunsi sinzobishaka kuvyumvira ndayaguha na le 14 numve ndi muri modi yo kayaguha ndayaguha ego hari abantu bameze gutyo muga hari abantu nabo bikika mukiza ngo wapinga ivyo bintu n'ivyabana ngo turakuze ngo tugize gute please na n'umutamakazi arakunda amashurwe nta mugore ndumva adakunda neruranjanira I'm nyewe telling you. C'est vrai. sinon ma question Mureka était là heze, mureka ma heze. question yari mubayeho muri Valentine's Day misi yose Turashuha, misi yose turi du janvier emotional. décembre Yeah. misi yose hama le 14 wewe umuhungu navyo atahura navyo ashaka gufita uwo munsi le 14 araje pas même une fleur akuzaniye pas même un chocolat nana kimya akuzanaje chérie ça va umeze neza toi t'es là boudé ukuvuga ni mbega uwo munsi yawe Uraje bagiye uko nyene. No, pour moi, wobifata gute wobifata gute iyo misi yose Okay, amezi yose uko yitwe kiretse le 14 février honyene atari wo munsi atakofra ama fleur Okay, ikintu ca mbere- mu rukundo ikintu ca mbere kuri jewe nibaza ko umuntu yo mukundana mugira umwanya wo kumenyana sibyo neza Ego. n'ivyo vya Saint Valentin niba mwana bihaye agaciro murabivugana kuko hari abantu bakundana ugasanga bavuga ngo kuri Saint Valentin tuzoje nk'akarungu Green Park turiko turaduga ruguru Bugarama Bugarama. sivyo? Abandi akavuga ati kuko bose genre nuva gute bose bashaka kumva ko baryohewe sibyo Uwo C'est pas- munsi c'est gusa. pas- non si ukuvuga uko nshatse kukubwira ndiko ndavuga kuri Saint Valentin donc ndiko mbishaka kuvuga ko igera deja muza muravugana kuko muba muzi nanjye sivyo nimba n'umupartenaire wawe atabiha agaciro ni nka kwa kundi hari abatipe par exemple mukundana ugasanga mana yanje mu gutanga amagift kandi si ibintu atanga kugira ngo akwempressione cyane iki bimurimwo urumva arabikunda ugasanga hanaciye amva akantu kose abonye ari keza toujours ariko yumvira girlfriend wiwe hanaciye akantu n'ubundi muhura nawe ukagati none uyu urinda kusabisabisho gufukama kugira ngo ntibimurimo ni kimwe ko ndavuga rero uratahura umupartenaire uratahura umu boyfriend wawe ukuntu ameze sivyo canke umugore muratahurana donc nimba ivyo bintu bitamurimwo ufise ibindi bintu runaka wamukundiye ibyo byose sivyo nimba ivyo vy'amagift bitamurimwo kandi ntibisigura yuko wewe bumva wo muha gift nkaje nikunda gutanga kandi no kwakira ntibingwa neza ntibisigura ko no muha gift ngo ncandika kuyimuha ngo nuko adatanga ngo nuko genre wewe adakunda kuba nureka kuyimuha ariko nureka kuyimuha ariko yama bikora misi yose urumva we ko point yawe nayumvise atabikoze le 14 urumva byo kubabaza gose non si ukuvuga ngo le 14 ubundi ico kibazo nanapanze kukibaza gutya twese tunakivugira hariko ngira ko nishura nanapanze kuvuga why abantu bafata genre
le 14 bakawufata nk'umusuri special hagati y'abantu babiri bakundana nari napanze ko turi bukivuge twese tukakivugiraho ariko vuke umbajije uko reka ko nisha mugabo kikugarukako nawe uraza kwishura kuko nshaka ko none ifuko tugira ntuze y'abantu les hommes après natwe neza cyane arumva jewe rero yahora bikora akaza ntabikore nuko hari impamvu atabikoze kandi nibyo tuma mbuda kandi nibyo tuma nimba namutegura gift ndayimwima kandi nibyo tuma nawe ndamamaga baby mpindura urumva biguma ari bya bindi after my genre kuko umuntu mukundana mwamurira ngo gutambise genre sinzi abandi bakundana ngira bashiramwe insinga cyane kare gato yako bakababaye ariko urabyumva kuri sosi oya sinzi abandi bantu bakundana ngira harimo ingufu canke inkike sindana n'abantu bashira ugasanga bakundana ibintu babishira mu gukura misi yose turakuze muri mati nabyo n'ivy'abana uyu muntu mukundana muri discussion muko muratera muko muravugana none gamani mbwira kweri kuri sevara uko nyagufashe gute iminwe misa nawe mubwira after nk'uwo munsi waheze wundi mbona mudu turimwo amubaza ndasabye mbarire kabisa cyakubgendeye warawusimvye umunsi maybe nashaka kuraba reaction yawe cyangwa kambwati kunuku genre kambwira mugabo haba hari igituma yabikoze mugo yo munsi nivyo tumanca ndamwakira nabi ngo umujya na show urumva uwo munsi mama we ukuri kwa cyo kibazo rero mugerageze nawe mucishura yego reka je nishure subira mu d'abord hariho ikiyari yatubaje Chanel cuko wewe aje nka boyfriend wawe okay ndavyibutse donc imisi yose twamatumenyereye amaguha ahandi agacaza ukabona la debarte ni jeans n'agapira nkuko yambaye Chanel agacaza uwo byifatamwe gute hama rero cugerageze tubwire donc why le 14 bayigira spécial ok je personnellement ukuntu ico kibazo nacishura soso na Chanel wa mubikora iyindi misi yose ukabikora randomly ukanzanira gift kama amashurwe ukagira ibintu bitandukanye hama uwo munsi ushitse usiba no kwazi igituma en tout cas sino nivyogenda ukongo ngo ngira nicare ngo manze nimvira ngo ariko ngo vraiment mubaza watukuye ariko oya no kubaza vraiment sino babara reaction no tangara of course no tangara mu gihe atarambwira igituma ashobora kugira ibintu nk'ivyo no kubaza byagenze gute kwera iki uwo munsi donc wayo utafese oyo ndisire yo cyanyama no mu cyumba cy'abashitsi shira kacyama uwo mwanya sivyo no mafisi ibibazo sivyo no bandiko ndafeza ensemble yuko meze neza kandi atari ivyo donc no kubaza kwiki utamaye kado kuko probably je no nayiteguye sivyo ndakubaje kwe kutampaye kado jewe no banayiteguye jewe no yiguha sivyo umviriza turi mu rukundo sheri umviriza ego turi mu rukundo Novembre Decembre umviriza avril rukatonzi yonye none rindira mpeze umviriza sinawe kubaza shavuye oya nokora jewe payi wanje nkayiguha and then tukabiganira ko guys mu rukundo si ibintu byo kuvuga ngo donc ni mécanique non c'est pas mécanique muraganira kamaze ndakubaza none vya vrai ni surprise nguba niteze ikintu cyangwa il y a rien carrément donc mukabivugana hama akambwira ati irahari cyangwa ntahari kwera 1 2 3 4 sivyo nibisanzwe kandi umuntu wese uramutahura kuko mwamuhuye mukuza abafise ama beliefs yiwe abafise ivyemera n'ivyo atemera kandi ntubimuhora siko Jenny wazanga ko nakishe no yahora biguha ari yego donc igituma uwo munsi atayizanye Jenny bikora kwa komba numva no iguha donc no iguha nkakora jewe uko ndavyumva wowe ukabikora ariko nunabimubaze wowe igituma atabikora oya no kubaza igituma oya je no ryoherwa c'est vrai ubikoze wewe hama numbaza igituma je nabikoze parce que moi
imitsi yose nguma ndunda oya umviriza erega si wowe nyine uba uri kurama iyo minsi yose antuka uwo mvire mu muntu yamaguha kadoha ukaguma wakira sasa umuhungu aguma guha we nimba ushaka guca ahantu ukazana ukabigira une fois les 2 semaines ou bien les 3 semaines aho ni sawa ariko jewe même dimanche ndi ku kazi ndakora uguma urarungika baza suka mu buki urarungika baza genda kuri iyi numero mushiri ibintu byo bintu nibaza ko atahantu bihari ngaha mu Burundi vraiment ko haba hariho umuhungu ameze gutyo vraiment aguma arungika amagi kuri uwo muntu vraiment agire gutya umuhungu aguma azagawe barahari vraiment rero mumigira urama profili yawe yose ibintu byose byawe amazina amavuko mutumba umvize ndakubwira hama question yanje ya kabiri question yanje ya kabiri ni question nakwaje ya kabiri ni est-ce que kubera iki bavaloriza le 14 kubera iki bavaloriza itariki 14 y'ukwa kabiri abantu bakundana kugesha nayo yavyiba mu rukundo genre mushaka gusohoka mushaka kuja he aho mushaka hose mugabo genre le 14 bakayishira ko priorité cyane bakayifata nyine n'agaciro kanini ya cyane jewe le 14 sivyo nibaza yuko ni bashumviza ndababwire ni nkuko basi hariho umunsi mukuru w'abakozi n'akazi none no kuvuga ko indi minsi yose batari valorize batoshobora ndazi kugira bijya byose bagira mugabo barabiharira barabiha umunsi umwe wahariwe ico kintu namba kwisi yose bacelebra canke henshi sinzi ko ari kwisi yose muga henshi bakacelebra Valentine's Day nk'umunsi w'abakundana bikaba ibintu nyene biri like spectaculaire urumva no kuvuga si twe twabizanye bya twabisanze kandi hari impamvu nico gituma abantu hariho no mu mamagaza let me tell you no mu mamagaza le 14 février hariho ibintu donc iri around hari ibintu bashira amashugwe amashokola donc amakado n'amantuze biba bihari sivyo nukuri mundeka nandi ndafise ikibazo ncambaza sivyo mugabo anza kwishura arishu umanda kwisha kuri iki kibazo mugabo hagataho nukuri le 14 février umunsi mukuru wahariwe abakundana niko tubizi namba mukundana ataco bigutwaye gusimbaza umunsi nk'uyimbaza Noel wayisanza aho atari we wayishizeho ugasanga ugahimbaza quand même Pasika la même chose kwiki utohimbaza umunsi mukuru w'abakundana uwo munsi w'abakundana basukagira ka geste nibiki je numvumenga ibintu byasiza tubirekere Cezari abakundana baselebo umunsi mukuru w'abakundana ama badakundana naho murindire muzoje kuri nuzeye ahi nyuma kuri cercle épique kuri show ya 14 bon echambere no tangura uvuga avant kwishura muhungu uzotwara nera ha le 14 il faut kwishura umutwe nakwe wewe ni gucya genda byemeye bon igituma de ma part igituma na valoriser le 14 vous la valoriser non why bon j'ai igituma na valoriser si c'est la personne que j'aime réellement simbono mengi le 14 yo bari bera kuyi canke ari inzira nziza yo kumwereka how much ndamukunda oya hene kumwereka combien de fois ndamukunda ndashaka kubigira chaque jour si hoho mbafise les moyens yo kumwereka au-delà jusqu'à la faire oublier il y a le 14 février je peux le faire Ariko ni muje hasi gato uratwo kingano kuna we ni gahoro urumva ariko la fille si mbona nawe nyene kuri gwa rukundo mbanda mufitiye si mbona yuko le 14 février ayitena au cœur gose ayiyumvamo cyane je peux le faire ça pour elle nakindi nukuri ndashaka kubikora ariko nubikora dufate nka
nka 14 février nka zibiri zimaze kurengana nkaraba reaction yiwe ushaka kubishiramo inzigo kubera jewe ijya lo 14 no itsinda ijya mbere pour voir sa réaction kujya nyene wavuze ngo no mureka kwanza kinzi apana gutega imitega abantu ibaze nk'umucesha avura nkaca ndaguheba ntabonye ivyo bintu bindi kandi sinibaza ko womewe ute mapenzi novembre mapenzi décembre mars juin juillet sinibaza ahari urukundo ivyo bindi byose biza gusogonda canke kubivuga kubera iyo 14 février ya bon twe mu Burundi sinibaza ko twari tuyizi muri 1972 1972 kugira tuje hafi muri septembre barafite amasan Valentin ndamubaza mama kumumbariza sha baramudushuje twoyaga sinibaza from bitanguye ubu bon apana ubu muri 2000 non kuva ma 1990 depuis la 90 comme 97 ibintu nk'ibyo nuhabubesha n'umuntu yavutse muri 4 buza gusanga yarabikora bagiye kuraba urukundo rwanyu usanga ari babatama bize hanze urukundo rwanyu bakabibona hanze byaho byatanguriye kuko dushobora kwibesha sibyo dushobora kwibesha nk'aba batama tuba tubona ari umutama nkunda gukurikirana wo mu Rwanda yitwa Ngarambe ngira muramuzi afise amapenzi ubore bama barigisha abantu byo gukundana urabona kuva aresha kabisa urabona ko yari Saint Valentin tamuci Saint Valentin umwana we mukuru nibaza ko ashobora kuba yavutse nko muri 92 93 nk'uko kandi urumva ko yagiye koresha nko muri za 89 90 nk'uko urumva ga Saint Valentin yarakazi kabisa OK bon icyo nashaka kuvuga nuko iyo le 14 vraiment nakumye twoyiha valeur nini ahubwo twohereza valeur nini iyo après le 14 parce que si wagize ibintu bimeze neza le 14 et puis ugasaba kandi kubigira kandi dufate 14 yindi cyane dufate afise anifu umukopine wawe nka le 12 décembre umva dusaba gukora ibintu bya hatari le 12 décembre ça c'est pas logique ariko nimba mukunda iyo 14 février wigize special raba yuko basi omwa basi gutora umunsi umwe muri semaine ukayihonda le 14 février ukayigira cyo kimwe nka le 14 kugira nibe le 14 gusa wenje wanze kugira nibe le 14 gusa kandi kugira nujya mu dad namenyere le 14 gusa ariga urashaka kuza nelaje ubwira nelabyira soso jiwe umukope wanje nabikado yamayi nini ariko ugasanga wewe ugasanga le 14 janvier wari ufise igikado kiremereye kijyoje twimuvuga shiri le 14 février Saint Valentin itanguye ubu kumbu yabibonye ya le 14 février gusa ibyo byashatse kubwira je urazi kintu valoriser mwibuke ko hari mfite ikibazo nza kubaza ego gusa je hari ikintu kimwe nashaka kuvuga kare twame turavuga bamwe bavuga ngo Saint Valentin bayamama jewe natanguye mvuga ko iyo abantu babiri bakundana baramenya iminsi baha agaciro mu buzima hari abantu baha agaciro nk'umunsi bavuganiye kuko navuga bagize official relationship yabo nimaza ko hari abantu bameze uko hari abandi bavuga umunsi bahuye donc habaho abantu iyo bakundana barasettinga imisi special mu buzima bwabo kandi iyo bakundana baba bazinanye sivyo nk'akaroro nimba ari umutipe wanje canke umustomi girlfriend wawe ubuditsi umusheri wanje kabisa arashuha hageze anniversaire ntamuhaye akantu kabisa nibara kubera muraganira muzi hageze Saint Valentin ntamuhaye akantu nibara urumva donc muramenyana le temps wa muri kumwe uramenya wiga kumenya genre mu girlfriend cyangwa boyfriend ibintu akunda n'ukuntu ameze donc mwese babiri mukavyiga no kuvuga ngo ivyo bya lo 14 n'ibindi byose biza kuzamwo muzinanye deja ko ivyo bintu nimwabikora bizotuma icara mwese muryoherwa kuko nibaza ko nawe yukundana tukundana ico kunezeza no kubona ndyoherwa none umva ko uryoherwa tutlane nibindi ko ndavuga gusa rero jewe nubwo navuze ngo ndakwaya lo 14 canke ndayishaka kwihanda special ivanye n'umuntu turi kumwe jewe mba numva ko iminsi y'urukundo iyo abantu bakundana every day ni Saint Valentin
umunsi wose Every day is umunsi wari wose Valentine. abantu mushobora kuvuga uko mubyumva Yes. mushobora kumva mutankwayaje ibyo mvuze ariko iyo abantu bakundana bya vrai misi yose aba ari Valentine's Day yeah. Je suis Kuko, d'accord à 110%. genre, uyu munsi dushobora kuvyuka kubera dukundana dushobora kuvyuka Ubyemeye. twumva dushaka kwigira aha Sha naha. ntibibaho vraiment mu So, je sinzi niko ndabyumva kuko nabyo urabona urumva sinzi ko biba ntibiranshikira iyo mukundana hayelmo kuri noryoherwa ndabibonye sinobabara iyo mukundana hayelmo ikintu kiba kiri important d'abord nuko muba muri kumwe sibyo nuko muba muri kumwe nuko umwe wese aba yumva ari genre aryohewe kubwa mugenzi wiwe ari bari kumwe niyo musi wa Saint Valentin ushobora no gushika mukaba mwicare no muhira ariko you feel good you feel okay kubera muri kumwe sibyo donc ibyo by'amagift by'iki jewe nshobora kubikora nabivuze neza bivanye n'umupartenaire bivanye n'umuntu turi kumwe ukuntu agacira kubera niga kumumenya iyo turi kumwe kugira niga ibintu ushobora kumushimisha maze kumenya ko ibyo bya Saint Valentin biha agaciro ya nigeze kumwakompanya n'ibyo nemeye ariko igabana ariko atabikunda le 14 urumva siho yibereye ko tubyamamwe se jewe le Saint Valentin nuko ndi kumwe n'umuntu nkunda wogura agakada ariko ukamuhereza avec wewe plaisir nkuko n'ubundi ndabikora ni bimwe natangura mvuga ko ushobora gukundana n'umuntu normalement atanga amakado n'ubundi mu buzima bwiwe kugukunda ndatsana aragukunda nimba yashatse ko muja gusangira itoke canke mukavugana rimwe na rimwe mukambara neza mugasohoka ariko ibyo kuvuga ngo aje mu isoko ngo agure ibi ngo agure n'ubundi yamizako donc jewe nibyo navuze uramenya umuntu muri kumwe ukuntu ameze nimba atabikunda je ntibisigura ko nje ndeka kumuha gift ndikareka ndamugurira uwundi nogurira ninde ko ari we abaza mu bwenge bwanje before ko abandi bashika urumva ntegereje kumuha yawe ikibazo cyawe ne ikibazo canje ni nuturire oya sinurira no sinurira oya sinurira mfise bibiri gusa reka maze ntangure mbaze kimwe tukivuge ko mikindi kibaza hanyuma okay icambere none hajyanya mbega Saint Valentin kumenga umenga ku bantu bakundana bataragira mariage umenga hari ukuntu bibujijwe hari ukuntu umenga genre nyene umenga babari bashize kwijisho hari n'igihe naho abubatse naho les mariés usanga ari genre reke ivyo bintu by'abana shaho ugasanga ntibanamenye nuko uwo munsi washitse ntibazi nuko warenganye canke donc nibiki est-ce que Saint Valentin ni yabubakanye canke ni yaba aba fiancés canke ni yabantu donc bakundana ni abandi ndatangura cyangwa bon ladies first icambere nkuko nakunda avuga ko abantu iyo bakundana bamenyana iyo muri novuga ntiturubaka bien sûr nta ngo zacu turagira ariko turabifise bimwe par théorie par ibitabu twagiye turasoma canke novuga abandi bantu bize ku bintu bijanye n'ingo n'iki babisigura iyo mukundana nibyo nibaza jewe muri fiancé canke boyfriend girlfriend muba muri ko mutegurana ko mushobora kuzoba marié femme un jour ikintu mutigeze mukora muri fiançailles genre ngo muvalorize iyi date na karorero ntiwibaze ko muzoza kuyivaloriza mumaze kubana sivyo nibyo jewe nibaze niyo croyance yanje ninaja no kubaka niko nibaze ko nzogira iyi date ntigeze mvaloriza ndi kumwe n'umu mugishushe ya urumva atarazamwo tuba turiko turategurana ko azoba future husband good husband nanje nkaba future like good wife urumva ibintu tutigeze dutegura genre tutigeze tubamwo turi muri fiançailles tumaze kuba umugore n'umugabo nibaza ko iyo date byo tugora kwiha agaciro rero kuri jewe numwumve na gatasi reka genda no hari byagenewe umugabo n'umugore niko mvuga kuri ibyo bintu by'amadati n'ibiki ni nkuko mutarigera mujana mu misa kuri park urumva mukira ba célibataire cyangwa muri kiri copinage umva mumaze kugira mariage ni muzofa mugiye gusenga rimwe kuri park ndiko mvuga ibyo bintu by'amafete by'ibiki genre kuko murategura ngenda kubwira ikintu
le temps muri kumwe n'umuntu nibaza ko ubu unyi turabibona le temps canke d'après je bitabo nkunda gusoma le temps uri kumwe n'umuntu c'est là umumenya mutarabana mu rugo ugerageza basi kuraba ya ma potential ushaka mu muntu w'ivya biki ya madatu hagaciro nyimba we waya hagaciro kuko umuntu agira ibintu muryohera bitandukanye n'ubundi sibyo ico tuba dukeneye no kubona ko uyo muntu ashaka kubona les valeurs jewe mpagaciro ko nawe aziha agaciro mukubwira dushobore gukomplitana so nimba c'est Valentin mu buzima bwacu twaravuye muri boyfriend girlfriend atagacira yiha tukaja muri fiançailles atagacira yiha uribaza nitwamara kubana aciye atangura kuyiha agaciro nitwamara kubana ko aje agaciro parce que c'est la fête banasiguye avant yuko yari un sauveur romain yari ko arashaka abahungu baje kuri champ de bataille ariko acabuza le prêtre yarahari kububakana donc kubagirisha ama mariage urumva yuko ni Saint Valentin nabantu babubakanye basha bon jewe ni ntuze yanje ni idée yiwanje niko ndabibona je respecte ça kandi nawe respecte jemba numva ndabura ivyo wanje mwese afise ibyiwiwe mwese afise ibyiwiwe jemba numva yuko nimba nkunda ikintu netegerezwa kubimwereka before kuko dushobora kuduca par exemple sivyo hari umugabo nakarurero ugasanga je ndakunda hasi hariyo piscine ngaha kuri source du Nil nkunda koga nk'akarurero kuja muri natation kandi birandyohera cyane njanye n'umushiri wanje sivyo biratesa ugasanga ntitwigeze tujana tugize tubana nkavuga ngo nzobimushiramwe ngo nitwamara kubana and then tugiye kubana ugasanga ni wa muntu afise phobie ku mazi avuga ati jewe sinshobora ivyo bintu sinshobora kujayo urumva ko jewe bien sûr nzogenda ariko hariho bonheur hariho umunezero quelque part nazo ndiko ndaronka parce que byari kunyohera cyane tujanye tukinjoyinga twese mu mazi tukoga tukagira iki rero ntegerezwa gukora uko nshoboye aske amenya bimwe mu byo nkunda canke byinshi cyane mu byo nkunda nanje nkamenya ivyo kugira bizotworohere guhandana each other happy Ngeni wakujije question. Je suis satisfaite. Ego, je suis satisfaite. Mugabo ndarinde nawe usho kwico kibado ni abandi. Les mariés, les fiancés, les quoi? Qui? Bon, c'est difficile à répondre à cette question. Kubera, bon, comment dire ça? Quoi? Ni l'un ni l'autre. Simbona yuko umuntu yoyiha valeur cyane cyane pour les mariés, pour les abari mariés, abari célibataires cyane abari fiancés. Bon, simboni kintu na kimwe iyo date ya 14 février ishobora kuza improvinga ubwo rukundo mwa mufise hagati yanyu kubera cyane nkuko nabikubwiye mu bisanzwe ni abamariye bajye bamaze kungwa kubumwe niyo signification yaduse kuva kera sino kuri bajya ba fiancé canke aba copain copine bon. On s'amuse. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Parce que okay, amusez-vous bien. Bon, umaze kubaka uko wamaze kuvuga ko ari ibyabubakanye. Niwe mara kubakaho nta nagaciro naho nyene umva wavuze ngo jaho jenzo bihagaciro kubera nzobihagaciro kubera nzoba namaze kunga umwe n'uwo mugore wanje kandi kubera nzoba nzi yuko Saint Valentin ni abantu bari marié ni rukundo bashira hamwe then mukarucelebra un jour hama copinage ni muba murakundana muba muri ko murageragezanya fiançailles muba muri ko murageragezanya hariyo ama couple batagira mariage mariage ari mu ndwiza ariko ukazona mariage irasivye la fille yigiriye naje kuri mariage canke nana bimubwira ugasanga umukobwa naje mu misa canke umuhungu yigiriye bisigura rero sasa ijya ça c'est l'occasion yo gufeta iyo union y'abantu babwiye hamwe bunzu bumwe bakabumwe niyo le 14 février n'umunsi wabajya abantu ni abari muri fiançailles n'abari muri copinage amusez-vous bien.
hamwe ari wewe woheza Ona ahantu Belinge hashira nari kugenda ubize ndababwire sivyo c'est pour les amoureux reka nanje mwishu okisha ntushavura ariko oya si shavuye muga vraiment ku locataire vraiment uciye amazi cyane vraiment ndababa oya cyambona yuko en fait diko nyumvira ta future copine canke ta future fiancée elle sera heureuse donc t'inquiète elle sera heureuse ok ça reka I'm sure for ntaco that. reka nanje mvuge bon jewe l'amour c'est tous les jours kandi l'amour guys umuntu wese aremerewe gukunda arafite droit yo gukunda uwo munsi canke ejo canke irya ejo kandi urashobora gukunda umuntu bon ego uba wifuza yuko hazoga igihe mukabana mugabo bishitse ukamukunda ukumvura hari ikintu ushaka kumuha donc urashaka kumwereka urukundo matériellement muhereza utuntu niki donc naho muwa mutarabana do it muhe ibyo bintu ushaka kumuhereza nturindire ngo muzobane canke iki niki erekana urukundo aujourd'hui quand tu es amoureux quand tu es amoureuse si tu es amoureuse aujourd'hui byerekana umunsi rero le 14 février guys nous sommes Abakundana ceux qui sont mariés ou les mariés mwese if you love someone show them okay jewe niyo point jamais umva gute biragusha ariko urumva ko ari yabamahiye gusa nabajya basilibateri les amoureux none ndakubaze reka hari umuntu yanditse gucyanya donc yanditse kuri Facebook avuga ati murashobora kuba mutagikundana n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe mwubakanye ariko abubakana n'abantu baba barakundanye urindiriye kugira ngo mubane mu nzu abari utangura kumuha amagift mbega rega urinteresa umuntu igituma yoza kugira mariage nawe kandi ibyo je warubuze ngo birashobora gushika niwe mugikundana n'uwo mwubakanye ariko bubakana n'uwo mwakundanye bon ibyo ndabitahu rero ubakana donc ugo rukundo mbega kugira umuntu yemere kubakana nawe ibintu by'amakado kugira ndaguproving how much I love you no it's not a proof it's not proving oh yeah c'est pas ça sukunyeka siwanca nemera kunkunda none kuba ko twavuze ubwa mbere yuko amabeliefs aratandukanye urashaka kuvuga uti non je vraiment je peux pas attendre le 14 février kuganda guhe cadeau non plus le 14 février juste ndayifata ko ari ibintu byahatari n'umunsi abantu bashizeho mugagenda gukunda tous les jours lundi ndaguha cadeau dimanche asubire mardi jeudi imisi yose mugabo kubera hariho umunsi wahariwe ivyo bintu sivyo nubeshe le 14 oya si hari umunsi bashizeho bashe ntaco bidutwara ni bisanzwe nuko nundi munsi twari kuzosohoka mugabo reka ntaco basi uwo munsi tu célébrer nkuko abandi bose aho célébrer ni bisanzwe bireke ni bon nta nakimwe sivyo donc ataco bigutwaye siko bikore nivyo ndi wavuga uti ndashobora kumara imisi yose ndaguha amakado sivyo nkaza randomly nkaguha amakado niki narindiye le 14 cyangwa anniversaire yawe nkaguha amakado donc le 14 février si cyangwa ndayiciye amazi d'ailleurs le 14 reka kwanza ahubwo ndayimushiye le 13 kaca uza le 13 le 14 no kwitaba ntiwitabe no please basha kandi abahungu murafise ibintu byo kuba oya si ibintu byo gushiramwo amapingu mu bintu kandi aha kado ubiki uraza badadi kintu namwe muca miyumvira akajya gahungu kari broke kwere kabese n'amafaranga gafize je to makari keriko karavuga ibintu ninuze amafaranga yafise ntaboneka lokatorze gusa ahubwo cyangwa utayafise niboneka lokatorze gusa basa ndabizi kuri broke cyangwa utari broke voilà oya vuga ivyo birakunda ariko ako kaide niko reka kukuza umutwe ariko jiwe par contre ikintu no conseil abari muri copinage canke abari muri abagitangura fiançailles bo fêta le jour suivant donc le 15 why kubera mubanza kungubu l'amitié kugira muyunga le 14 oya le 15 le 15 y a quoi le 15 c'est le fête de l'amitié non ah bon ico nico no kofse benshi urumva mwe mubanze munge burya bucuti nibwamara gukomera mukabumwe patira agahezagera mukabumwe then muce mwegera inyuma muje le 14 next year
non muce mutangura kuza murafeta le 14 le 15 muza l'année qui suit. Bon, et voilà l'année qui suit nimba muza mwagize mariage le 14 nizo bacike ndumva ko tudashobora guheza guys ntidushobora guheza kugira murabibona Indira my next question reka mvuge ikice tubandana na next question dusa n'abako bararangiza hariho umunsi mukuru guys umunsi mukuru ni single side babies and cheaters Valentine's Day yeah side babies and cheaters Valentine's Day birababaje vraiment uwo munsi babaze nk'umuntu bahevye vraiment baheruka guheba akaca bawubije kuja muri iyo fete ya urashaka gusanga rencontre yiwe iberenga urashaka gusanga ya Valentin yarakeneye kukufeta le 14 février aciye yironkera ngaho bunyene urashaka gusanga a single man yaje muri iyo fete yaje yitwaje agakado gatoya kari minuscule kari banal ariko ko gashobora kunuze ako gasanga non c'est aha baravuga il faut commencer par une discussion kugira mushobore kuraba yuko mworonka hazoberaho na rencontre nga non yes I cheated but did you die urumva il faut yuko n'abasingo bashikaye nabo bahevye ngigato mbazesha neri ngenda kuzi gatoya nshuti namwe bwe murashobora gukomanta ama comment mukadufasha nimba iyi fete hari nukuri iyi fete ya single side babies and cheaters Valentine's Day nukuri I'm not sure nimba ari byo ntabyo nzi ariko mugire comment banditse ko izobera cercle epique bahita ku farasi isaha ni 18h sivyo jusqu'au petit matin gushika mu gatondo bashavuga ngo umuntu azogenda yambaye gute ngo your favorite outfit when you go to eat someone's baby when you go to eat yep no, someone's baby ko bivuga nabi biri weird no kubera barazi yuko wewe si ameke ufise gahunda yo kugenda kwa impression umukobwa uzi yuko afise undi muhungu mukunda tu dois te mettre sur ton quarantaine utegeza kugenda uri abakobwa wonye when you go to eat when you go to impress someone and when you go to eat someone bon eat bisigura bon akwe kimwe mu pusa ma pensée yanyu kuza apana kuba mugira ma pensée aremereye y'abantu bakuze il y a des enfants qui suivent ces émissions c'est savourer ta présence dialogue yawe nk'icyo gisurire cawe nkagisavura apana ite mengo nuko dondika baze ngo music anditse ngo WhatsApp voice note ivyo rero sinabitahuye hari akantu ntanatanga open confessions on why you were single a side baby or a cheater donc bazogira ma conversation uvuge why you were single why you were eating someone's baby no why you were single why you're a side baby or a cheater gitumuru donc guys just ndabizi ko uyu munsi mukuru ari bon jesizi ariko umunsi mukuru ifo kuhaba urumva yuko ari umunsi mukuru woba non sindawushigikiye ngo dawushigiye le 14 ye umunsi mukuru non uri intéressant kumenya ivyo bintu iri intéressant sinashaka kuja muri ivyo narishaka kuja mu zindi soirée z'abamuhe nanifuza ko noba ndi muri soirée z'abamuhe oya bon ukaronka ka invitation du mois ndi invité bien sûr njanye n'umuza wa urabibu beni ushiramo na adresse akabita sindari urumva nari nifuza yuko noba ndi mugabo ntibizokunda kubera ko gushika iyi saa tuvugana ndi oblige kuja muri ifi zoguherekeza hamwe tuvugana igitumuri si ego nukuri je nako nangire gute nawe urumva yuko ma question don't forget my question nahanye reka mvuge ikibazo canje rero nkigoye jewe ndabishaka kwijamo inambi hari nzoyijamo vraiment idahari naho nakundi none bega idahari nyene nzocanjara shali sino siba idahari tuzoca tuja idahari
oya ndababwira uyu munsi ndababwira kandi ndababwira uyu munsi utoroshe ku bantu bari single gose nico uyu munsi utoroshe na gato oya ndiko nivyo parce que abandi pour mon ami neranga kubera nera ndabona lo 14 niyagera bitarakemuka vraiment jewe nico gituma nemeye offre ya lo 14 oya wewe deja wowe ntuyemera vugira vraiment guys akaba ari umuntu muramubona nera vraiment umujournaliste wacu n'umukobwa mwiza asina time nziza guys akeneye umuntu ro 14 ari muri ba bantu amazi imisi atari kumwe n'umuntu aribwa rero nukuri ubona afise akantu 14 invitation vraiment ubibwire vraiment kuko iyi fete just bon ndi obligé kuyijamo ko sinzoguma muhira 14 minuit ego bizobihera on va sortir as I said nabateye inkuru abantu muri filme umukobwa yakoresheje umutipe w'umugenzi wiwe agenda yari yanosakazi mugabo uwo mugabo ambwira ati rero jewe imbere ko ndaguha akazi dutegerezwa kubanza tugesho mbere umuntu wanje none byose umufiance tugira twubaka urugo uramuzana ndamurabe koga nkano gutera tuca tugenda aramubesha ababwira ati okay it's okay ahubwo agana support you mwubaka urugo bigende neza arabatembereza nko kuja nka Rumonge canke wewe yagiye nka Dubai arabatwara bategezwa kwikomporta nk'abantu batakundana bien sûr they end up by getting married bahereje gukunda yaratomboye n'umukobwa yaratomboye rero nanera nubwo ngo bizohera minwi ashaka guhura n'umuntu yitahuye oya bon ntaco tuzobivugana mugabo lo 14 umuntu zo yaruka gusa minwi oya bibandanye sha nindi misu zo kumuprofita nushaka tuzogwe dusaba bidakunze nta na kimwe none nibindi ariko oya ariko lo 14 bidakunze ntaco sivyo umugabo lo 14 vraiment take me out give me some gifts adresse n'urushugwe mutawumvise yego kandi bon muri commentaire hariho numero uzobaza iyo numero nyene badashaka kubwira ukuntu bimeze ndakunda umviriza reka ndamuhenuze ukuntu bipanze apana biza topaz reka ndakubwira ukuntu ushaka ko bizoba bimeze sibyo umvirize ko ubishobora umva ubishobora ukaba wumva wompa donc iyo offre woyima nta kibazo donc reka ndakubwira ukuntu shaka sibyo comme dans les films basi nukuri lo 14 nukuri comme dans les let me finish agaki musi y'igiti please vraiment pardon reka ndabivuge je ko ndabishaka ngenzo kujana mamika kabisa ubona gute reka ndabikubwira ibyo shaka pana kukumivye OK vas-y OK shaka urana lo 14 donc ukuntu ndabibona ukaza nk'akarorero urabona hariho baza hari kuntu donc iyo irazaho bijya bintu navuze muravyuka ivyo navuze amashokora amashugwe harimo n'amaheri ndani ugaca birungikana na dress imudu ushaka nambara donc ukabirungika ukabizana muhira ukiyaranje ukahamenya sivyo navuze hariyo nimero muri hariya nya muri description acha nawe ugaca witegura umwanya nkaca ndamwitegurira sivyo nanje nkambara bya nkategura iyo kado mugabo il faut que mba ndabizi ko iyo date ihari sivyo kugira nitegure nanje ndagutegurire nka le 12 ni bon ya le 12 kugira ngo le 13 nje mu macourse uravyumva hama ukaca wabiteguye and then tu m'appelles ukambwira muri iyo ntuzeyo kado harimwo na programme kuntu meza tuza kuja kugira ngire ide y'ukuntu ushaka kwambara ushaka mugabo kama ngire ide hano kuntu habiba bimeze mood maquillage urabibona hama wabishizemwo ukambwira n'amasaha ukacuza kuntora ya masaha ageze Jean nyene urabibona ukaza kuntora muhira ugashika kibarabara ukambwira baby I'm out baby come out nkaca sohoka tu vois nkaca sohoka nyene ya nkacanza tukaca tugenda nyene ukaca nta kintu kuri aho hantu twateguye nyene donc waneguriye and then tukaca tugana no kuri suite si on va continuer ou on n'arrête pas là c'est quoi
Sinon bon nuko bimeze. Are you ready? Il faut ubivuge hakiri kare kugira ngo ntagire umuntu Je vais t'appeler le 12. Si je suis prêt, nous allons le 12. Mais si le 12 non est gâché, si après tu mets tout high. Et si je non, vas-y, le 12 et le 11 n'appelle, le 12 va making the sure yuko. Ikibazo cyawe rero turangiza. Ikibazo cyane. Nukuri I wish yuko ivyo bintu uzobironka. Uwo muntu nimba hari arahari. Donc bisigura ko jewe sinzokora vraiment. Lundi jewe mu boss wanda vyumve sinzoba ndi disponible soit nzoba ndi muri iyi event canke mu yindi. Ashaje nzikorera bandanye. Okay, ikibazo canje rero nayo mfise hari ibintu bikunze gushika guys, ni realite vyama biboneka. Ni kweri iki hari abatipe bahunga. Let me explain. Le 14 igeze iri mu kugera mukata mushwana. Ari umuhungu cyangwa soit umukobwa afise abandi bantu siko ni benshi sivyo yabuze ati ndabigenza gute le 14 none nzisigura gute ninavuga ko ngwaye baza kundamuhira niki donc bikabirebire cyangwa ugasanga n'umuhungu nawe afise abakobwa benshi canke nta mahera afise yo kwitegurira umunsi akaca aguheba akaca acrea scandale mukaca muhebana mumera nk'abahebanye hama après le 14 akaca za kugusaba ikigongwe. Okay. Why? Ntibirambako neza ko ari wowe utubwira waramaze kubigira uravuga bon abahungu en général na muhungu afuya jamais nafuye umuhungu. Let me explain that. Zaragubaye ko oya nibiramba nabibonye. Okay, warayibonye ahantu ku mugenzi uzobwira umugenzi we ko umuhungu atirutse yagize niyirutse bon kwiruka uko je nshaka kubivuga hari igihe umuhungu usanga yo atari nkuko babivuze atiteguye neza kuri uwo munsi wa 14 ataronse uburyo bwo kugira ashobore kugira something ku mugore ku mukopine wiwe. Ariko iyo couple abo bantu bari muri copinage iyo baciye bavana après le 14 kubera iki kubera la fille yagumye arindira arabona yuko umuhungu atagize et pourtant mwe abakobwa maramaze kwishira mu mutwe mukavuga that day umuhungu adakoze evre jenzo chambona ukumengo nakinyitayeho nagira ne vous commencez à dramatiser urumva sinon par contre des filles nimwe motahura kugira umuhungu nashobore kwiruka canke nashobore kwisanta nk'umengo arabaye vulnerable arabaye akagabo gato arabaye akanuka kasuzuguwe kubera atavyagira. Il faut yuko wewe umukobwa si tu l'aimes réellement uwo muhungu il faut yuko mubwira kwanza murakiganira wowe wavuze ko muganira kuri vyose mwamuzinanye muraganira arakubwira chérie on est le 13 ku mugoroba chérie je nakubisinzi bifunsi ariko nabuze igitembagara nacakorotse n'ukuri none ubona gute tuzoja kwa risuba tujya kanyama akabrojete kamwe twitahe cyane na ufise turabingene aho hazoba ari dialogue nziza kandi muri couple yarimo dialogue l'amour irakura gose cyane. Là le mec yishize hasi c'est le respect yaguhaye yaje kukubwira igituma wa musi mye nishize umutwe ataza kukuryohererwa muri kuri uwo musi. Donc aho yashizemo le respect yashizemo dialogue mbwira uwo muhungu vraiment igituma wo muheba vraiment le 14 atagize nozene oya nakubwiye hariho abahungu nakubyara abahungu babigira agacrea scandale kibazo hagati yanyu gituma le 14 mutazoba muvugana siko na créer scandale. Oh yes, scandale ihaba après le 14 ubonye umuhungu ataguhaye cadeau là vraiment bukeye na ya amitié ikiba imbwa ya lokaze ya amitié umva umengo nanuko migeze mugira gisa n'ikibazo nashaka gusozera ko nacancane ku mwanya w'ikura tujana pour les filles hoho naganmera meze pour les filles iyo umukobwa aciye créer ikintu de scandale muri iyo relation yanyu aba yamaze kuviza celui ari better
kumoferinga ivyo bintu canke gusatisfaiza ses besoins donc mwe muraba yama besoin gusa y'uwo munsi sivyo muraba je vous blesse pas. Non, on n'est pas blessé. Bah, non, on n'est pas blessé. Bon, murabizi yuko hariyo les filles bameze uko oui ou non? Barahari. Maybe. Je kwera ntabunzi cyane. Okay, nariye bakobwa usanga baca bakreya iyo nuzenya kubera babonye kuva muri septembre aca fanya evre septembre pa janvier pa avuga ne janvier no kuri ndahumiwe vraiment amezi atana heza ata evre janvier neka nkira kaduru akaca kiri induru kugira ariko nga abakobwa uzorabe kenshi muva muri relation mwamaze kubona une certaine porte qui est ouverte muza kwi direct. Moi je crois pas à ça. Tu dois croire à ça. Non. Kubera si nkaje nawe en fait iza kwindi conversation ndende. Si nkaje nawe turi en couple tukahebana uzorabe toi ça va pas te prendre beaucoup de temps pour te kugira me lancer mu yindi relation. Bon. Aho ni wewe bigufasha umwanya munini c'est toi uzowarakunda cyane uwo muhungu. Kino nibaza ko gukundwa ari nibaza ko tabaza ko mengana ibintu by'imboneka rimwe gukunda cyane umuhungu genre umenga ngo ni wowe bon vyama vyabaye umukobwa akunda cyane kurusha umuhungu vyama vyabaye ariko haba hari sivyo gamutabaye haba hari akantu inyuma gatuma ushiramo effort umukobwa hari umugenzi wanje byigeze kubako yakunda umuhungu pe urana benigena cyatanga gutwenga aramuzi ewe iyo nkuru bibabaje guys gukunda umuntu wewe nta kintu kibabaze rero iyo usanga ufise n'abandi bantu ko barakurondera mugabo kumva umutima waje ukurungika umuntu ushaka ni nawe ntabwo kandi ugasaga mana yaje kugatinda mugingu kugira omwe agacira kireze ariko arabona imbere yiwe canke ngiriki nta kintu kibabaje nk'ico Ben arabizi yaciye twenga nta kintu kibabaje nk'ico onye arazi umuntu byabayeko kubona genre wewe urazi ko hari abandi bakubona nk'ikirezi vamacera abandi bakubona ko ufite agaciro niki ariko wewe imbere yiwe akakubona nk'akantu kangana uko ntabivalorize ukamukunda birababaza kandi abahungu kandi vraiment ababigira bikoso abo bahungu uvuze ndibaza ni nka 10%. Sino wowe ugumo ushaka kuvugira abahungu sindi ko ndavugira abahungu naje abakobwa abahungu aho muri hose vraiment muri bamwe oya voilà nubona vya bintu rero sasa mwamuvuga murashigikirana kandi oya defanda abakobwa na singiye kuvuga ngo iki gusa ifopa ako kantu ko nimba byukuri waragiye kumurondera umukunda ubwo rukundo hari nubwo mwamwa ari wabarondeye ko mumenyana and then ukabikuritinga muri bakagukunda so reka kumusiga ahantu vraiment nk'ivyo naye ko ugasanga asigara ahantu wenyene we waragukunda bya mindi nawe uriko wirabira ibindi biriko bicari hepfo hasi ivyo birababaza guys nimba mwahora mubikora 2022 vraiment mubihindura so turangize ikiganiro mugabo turangiriza ku kantu kamwe mumbwire agareaction mushaka kugira wakundana n'umuntu kandi vraiment bimeze neza and then se Valentin giye kugera wana maze kwitegura atike nk'iyo question si yanje ndashaka genda oya emva ndera mu jadi bazaguhunge cyaraho okay sige nk'imisi 3 canke 2 se Valentin gere lo 14 gere nka lo 8 lo 9 mugaca mu breaking genre hakabaho ibintu bituma mushwana mugira wewe kwifata gute dufate ari wewe umukobwa wacu akubwira ati nukuri jewe ona hetsa ndarushe ndagize canke nera ari umuhungu akaza akubwira ati non ibi relation yahagarara vraiment c'est Valentin girigiri bon madame toi l'honneur jewe biravana nico kintu tugira dupfe arigiye abari ikintu kiri important cyangwa kiri gifise uburemere bunini suppose kutanagiye n'agaciro kanini wabona ko bisanzwe muga muhungu akavuga ati non sishaka gisiporta ari umuhungu abizaye wewe kuri wowe navuze Chanel suppose ko ari umukobwa yamubwira ati nawe umuhungu abikubwiye jewe ndamukunda sivyo bikagira reaction wanje nokora
kuko sinoza gutegura kadonza mpa umuntu nkunda sindayitegura le 9 canke ikintu mba navyumviriye depuis un moment mba ndabifise haba ari ivyo nateguye so kwa ko atari je babivuye ko je ndategura abinyemere of course ko ashaka kwanyura ashaka kumurondera kanga mugabo moi je fais ma part nkategura ico kintu donc ako kantu nateguye pour au munsi nambana nagateguye nakaguhereze canke nkabikora and then jewe mba mejeje hama nkarindira la suite kubera ko wewe donc uri mutipe uvuze ngo bihere nisigura ko nanje yari automatique je mvuga okay biraheze no hayigeje mba ndagukunda kandi ntashaka ko bihera so moi je fais ma part hama tukabandanya tubiganirako maybe hariho chance yuko dushobora gusubirana byase naho nta kundi mugabo moi je fais toujours ma part gushika umunsi nanje nzovuga ni finito uravyumva gushika umunsi nanje nzovuga ni fini nkabiheba ça serait ma réaction bon turakundana ntuze dufate kuri muri babahungu bavara bavuze c'est Valentin sivyo lo 8 ncenda ngati uzi ikintu kimwe jewe ibintu mazi misugira narakubwiye ndabirambi wewe wari wanditse niki oye nyene ugasanga nivyari ibintu bifadika byaho kameme no kubwira ngo bihere réaction wogira bon tu sais quoi jewe urazi igituma kubera jewe sinigeze mbwira umukobwa duhagarike duhebane kenshi nibo bambwira ngo duhebane rero sasa ni hatabira babajesha rero sasa nico gituma no kubwira ngo no bifata uku canke réaction yanje yobuku bon dis-moi bimbwiye si réellement namukunda umukobwa no shaka yuko tukiganirako bon kandi sinoshaka ko tukiganirako avant le 14 kugira shisho kumuproving ibintu bya le 14 non wari wamaze no kubisetting warateguye na gift je nimba narateguye gift anyemereye kuyitora ndayimuhereza kandi je ndakunda guhereza umwanya umuntu est-ce que urambwiye uno munsi on est mercredi urambwiye uno munsi hey Chanel bihereje nawe ndakureka jeudi vendredi ariko sindeka kugutesta ngo hey ça va umeze neza nkaraba comment tu réponds ingene wishura ingene umvugisha mardi ugutyo semaine igahera hama après une semaine hashanda kubwira hey urafise umwanya tubonane then tukicara tes esprits zaba clair wamaze kuba pose hama n'abagenzi bamwe bamumaze kuganira hey ega kashaca gihungu naragihevye yarangiza hano bamaze kukureza urumva oya utegezwa kumviriza ama discussion yose kandi si muri entourage yawe si bose bazokwa prouver décision yawe mais ça aussi ça aide urashaka gusanga haje umuntu ari mature akaguhereza une très très bonne conseil akakubwira lâche l'affaire rekana no muhungu nusuye no kunamuha n'umwanya hakaza nundi muntu ari mature abona les circonstances abona n'ivyo yakoze kugira ushoye kumubwira ico kintu cyo kumuheba akakubwira hey urabona yuko ako kantu niyo muri ko muraje ibaza ko kantu kashitse mwamaze muri fiançailles est-ce que wacumubwira ngo tubihagarike waramaze kumupresenter abavyeyi byose waramaze kubibaza ako kantu urabona yuko ari byo ariko kogira et pourtant hari ibintu birebire byo tumubwira umuntu heba arakanu gatoya il faut en parler hama mukabishira sur la table mukabivuganako mugafixa des limites nico ituma nakubwiye mu rukundo c'est le respect le dialogue ibindi J'ai demandé seulement la réaction et la réaction a ironse au milieu gift ukamureka and then mukavugana tukavugana après le 14 même nawe nuko nyene ya bati wamaze kwishusha mu mutwe wamaze kwishusha bon bibabaza cyane ku mukobwa ariko abakobwa rero abakobwa nibo bica acha déprimant bati ni kaki ako yo ndakubwira ukuntu bameze sivyo ntibabivuga mugabo urazira douleur de ça jewe namaze kubibona je préfère kubikwibwira kare voilà nibabivuga you mean nibabivuga akwereka ama œuvre je suis occupée toute une semaine sinigeze ndongo mwanya kwandika message
ufise akazi kenshi ufise akazi yo maze iminsi ndushe maze iminsi ndi muri ibi maze iminsi ngira gukina gutya Beni mega grave kuri that's how they say it uko niko mubivuga sivyo uko niko babivuga oya vraiment uratubeshe bon ivyo tuzobigaruka ico kibazo tuzokigaruka ucandika ahantu hariyo partie tuyiye tuzogira genre second part tugire kandi avant le 14 avant le 14 twaronse inyishu yuko iyo kuri cercle pique irimo tuzobiraba en premier rien dushobora kuvuga ngo avant le 14 bishobora kutugora abantu bagire commentaire yuko bashaka deuxième partie ego hama et en plus il y aura des amadeba kandi izo ziremereye amadeba nkuko tugatumira n'abandi bantu bakatuganiriza guys bakatubwira ibintu bimwe biri mu kibano uko bimeze uko byifashe la réalité iba ngaho hanze kugira ngo tubitahure so guys thank you kuraba i video iyi emission yacu kandi thank you cyane kudutiza umwanya no kuzuribuka kugira subscribe ukagira na share ibyo byose biradufasha gukomeza muri bwa bumwe nyene so guys mwarahezagiwe cyane ikibanza ni source du Nil igihe cyose thank you bye bye we love you